kandi ubu mwarabonye yuko mushake mugene murabe ubu murabona yuko rendez-vous ari za hafi sivyo rendez-vous ni za hafi cyane kari mu minsi yahera wasanga umuntu afite rendez-vous y'amezi 2 amezi 3 mugabo ubu tuwajuru iminsi 3 umuntu abaronse iyo rendez-vous ico twifuza nuko nko muri izo yinga zitatu canke ukwezi umuntu arije kuriha kuko nababwiye yuko capacité yo kuzikora turayifise twakira abantu 1000 ku munsi hariho Cibitoke hariho Bubanza hariho Kayanza hariho Ngozi hariho Muyinga hariho Gitega hariho Bururi hariho Mwaro hariho Makamba ubu muri no minsi ya nyuma hariho izindi zibiri baruka guciraho nubwo zitaratangura gukora neza ni Ruyigi na Kirundo aho rero nkuko bikogwa abantu baragenda bakagira bakiyandikisha nkuko biyandikisha ngaha ariko natwe ibyo tubona nuko mu ntara zimwe nta bantu bacayo turavye ibiharuro hariho aho tubona yuko bagenda cane naho nyene atari ku rugero rwo ngaha ni Cibitoke ni Bubanza naye handi usanga hari abantu bakugiye nk'Imwaro ugiye kuraba basabye passport usanga batagira no ku 10 mu kwezi ugiye iyo za Kayanza usanga ari bakeya cane ugiye iyo za Kirundo urashobora gusanga no ku munsi atanumwe yasavye ivyo rero urumva si ibyo wacu turabona yuko benshi baza ino iyo harinze haba guteba suguteba kubera izo za ruguru gusa nako kabazo kaba kabaye muri rusange uko nababwiye ariko ico turakibona yuko abantu birukira no kurusha ruguru natwe ntitubitahura impamvu batagenda aho ruguru kandi iyo turiko tuzikorera ku gihe kimwe kuko urumva none nkaha twakira abantu barenga 1,000 ku munsi mugabo ugiye Imwaro ugasanga nta n'umuntu n'umwe ari ugiye kubaza uraza gusanga ngaha abantu b'Imwaro bari ngaho no munsi ngaho no urumva mugabo Imwaro nta n'umwe yagiyeyo murumva yuko ibyo atari kibazo ciwacu no kubaza abo kuvuga yuko za ruguru ziteba iyo tuzikoze baraza kuzitora baje ba directeur batwara ayo majipe ariko kuvuga ko biteba kurusha izino sivyo ico gituma babwira yuko bozisabira aho habegereye kugira ngo boroherwe baza ku byinshi murabona ahantu hari abantu 1000 biragoye ko nico gituma twobabwira kugira ngo baze baraza kurajya amasaha nyene umwe wese abafise kuri rendez-vous kuko ibibanza tuba dufise twateguye muraza kuraba hajya hasi ngaha hanze hari ihema twateguye y'abantu barindiriramwo mu gihe babarindiye yuko abantu babakira mugabe ibyo tubona nibiye nuko nk'umuntu afise rendez-vous ya saa 9 aza mu gitondo agaca yirwa ngaho ibibanza byariho byo kwakira kuko umuntu wese bafise isaha ashikira ko ngaha none umuntu afise isaha ya saa 2 ukabona umuntu afise isaha ya saa 10 saa 9 saa 8 agashika saa 2 saa 3 murumva yuko abaje gutera mbute yacu ngaha nivyo muraza kubona hajya inyubakwa turiko tugiramwe inama ngaha twari twatekanije yuko muraza kubona hajya turaza kuhabereka aho dushaka kubaka ahantu hanini abantu boza barindiriramo mugabo mu kurindira twohanura abantu yuko bogira ivyo umuntu afite isaha ya saa 2 tubabwira yuko yoshika imbere iminota nka 15 mugabo ntagira umuntu afite rendez-vous saa 8 yashika saa 2 saa 3 kugira ngo yirwe yicaye ngaho naha muze kuraba hajya hariho ufise rendez-vous ya saa 10 ari ngaho no munsi ari ngaho isa murumva yuko ari kibazo cy'abo bantu bagira naye handi aho abantu bicara hariho nuko baca bazira rimwe bose murakoze mazina banyita ndi kumwe nawe Jide nkaba naje mva mu ntara ya Cibitoke sinarinzi ko babiharonderera naje direct nzino nyene Bujumbura aboje yo mu kigo ca PAF naje kurondera ibyangombwa passport
abo mu bisanzwe mbonye ukuntu ibikorwa biriko biragenda novuga ko batunyarukirije nubwo abantu ari benshi bariko bagerageza kudufasha batunyarukiriza biriko bigenda neza vraiment nabishimye kuko nta karenganyo karimwo ntibaraba ngo ukunuku ni naka ni ku murongo ushikiriwe bakakwakira kandi biriko binyaruka ntibariko batevye ko nabibonye akamunotera bagenzanje bariko barondera ibipapuro by'inzira no babwira yuko ibintu bimeze neza ibyo bumva hirya no hino ngo barimwe ibiturire ngo amanyanga ngo urashobora gutanga amahera yabagaheriyo sibyo kwera cyane twagenda ku mana Viane abanaje mva mu ntara ya Bubanza ubitamwe ntara ya Bujumbura yagutse kingenza ngahanyu abanaje kurondera passport kintu cyatumye ndengane Bubanza sindahegereye mba muri commune Gihanga iro commune Gihanga yegeranye ni Bujumbura kuko amadepasi yo kuja Bubanza abari maremare para raporo yo kuza ngaha niyo mpamvu rero nashimye kuza ngaha cyo ngumye ko hariho nkishika nkuko nabivuze bwa mbere ku bantu bahirije isaha bampaye nkaba nashitse no kwirembo nkaba ntahamaze umwanya munini cyo noshima yuko ibikorwa yuko bigenda neza kubera nka jewe nko kubwanje banyubahirije kubera isaha nashikiye bampaye niyo nashikiye no kwirembo sindatevye kandi ubu mwarabonye yuko mushake mugene murabe ubu murabona yuko rendez-vous ari za hafi sivyo rendez-vous ni za hafi cyane kari mu minsi yahera wasanga umuntu afite rendez-vous y'amezi 2 amezi 3 mugabo ubu turajuru iminsi 3 umuntu abaronse iyo rendez-vous ico twifuza nuko nko muri izo yinga zitatu canke ukwezi umuntu arije kuriha kuko nababwiye yuko capacité yo kuzikora turayifise twakira abantu 1000 ku munsi tukaba dukora 1500 ku munsi urumva yuko abarishe warishe uno munsi canke mu minsi 3 canke nashobora kugira ashobora kuyironka iryo ni hangiro twihaye kandi turazi yuko muri ico kiringo tubabwiye tuzobishikako ikibazo kiriho n'ubundi akibasubiriramwo mugende mukibwira bene igihugu bakimenye umuntu agenda kurondera passport ari uko bamubwiye yuko azofata urugendo kuwa 2 canke kuwa 3 hasigaye imisi 2 sivyo none twe turashobora kwakira 5,000 ku munsi umwe bigashoboka umva bikunda turumva yuko hariho ubuzi buriko buraboneka hanze kandi ni byiza yuko abantu bagenda kurondera nkuko babivuga kurondera ubuzima niko babivuga ariko twebwe turabona yuko ari ku rugero runini cyane n'abantu bose nta munsi n'umwe ngaha hatatonda abantu barenga 1000 ku munsi naho nyene aho urumva ico 1000 no kubera ya rendez-vous tugenda gudutanga naye handi igihugu cyose kiba kiri ngaha abantu rero barafise iryo shaka yuko baronka urwo rupapuro rw'inzira kubera bumva yuko ubwo buzi buriko uraboneka hirya no hino mugabo uko avyumvise agaca ashaka yuko acayironka ubwo nyene kandi bidakunda kandi hariho abandi bari imbere yiwe ibyo turiko turakora nibihereye mugene mwenyene mwirabire mu maso murabe n'amastatistike dukora ku munsi turakora passport ziri hagati y'1500 n'2000 ni nyinshi nta hano na hamwe biba nukuvuga twe dukora ku rugero rwo hejuru cyane nico gituma mbere uzosanga nizo mashini zacu zipfa n'ingoga kubera iki kubera tuzikoresha ibirengeye narababwiye yuko izi mashini zikora izi passport zikora kujya kwizindi imprimante irushe irashuhika ikagira twebwe rero ikibazo kiriho nico nyene abantu ni benshi bazirondera turiko turakora twebwe bishobora byo nk'ubu narababwiye yuko kuva mu 2020 twakoresha passport 15,000 ku mwaka sivyo ku mwaka 2020 15 ku mwaka mugabo izo no munsi tuzikoresha ku kwezi kumwe sivyo murumva yuko kandi n'ubundi baguma biyongera abantu baguma biyongera
kandi kuri twebwe si bibi ifo yuko nuko abantu bagira ubwo buzi bubonetse abantu bogenda kugira kurondera abantu rero bagire baze bararondera izo mpapuro z'inzira hakiri kare mugabo ico turiko turakora ni ico kandi nkuko muza kubibona turiko turakora n'ukuri